asigaye araransoba kijoro ryose. Umugore akore ikosa ryo gusoba, umugabo nawe ukore ikosa ryo kumuzanira ko abandi bagore. Oya muga ndababaye naye. Ntegerezwa kuba telefone ndababwire yuko ngira ndamubarungikira. Nta kubana n'umugore ameze nk'uko. Bega basha bofre kwa telefone ibi nibiki. Haba ikabasha. Ndamwitawe numviza mbwira kabisa. Bofre nyatari. Allo, Yego. bimeze gute ka bofre? Umviriza umukobwa wanyu jengira ndamubarungikire. Umuturungikire? Oya jengira ndamubarungikire je narambiwe no kubana nawe. None tweko twamuguhaye ari umukobwa mwiza ewana vraiment mwiza sana. None icyo turondera ko ni giki? Yakunaniye kutunga cyangwa wabuze ratio? Je navyishi tuvugana na mwege. Ibi nasika yagira muri no misi. Oya ibyo je ntavyo twavuganye igihe mwamuntu. None ugomba umuturungikire kubera iki? Je uco yakoze ntumbaze wenye nazobabwira niyashika. Gusa mwitege umwanya wari wo wose. Ngira ndamubarungikire. Sa wenye mbugira umuturungikire. Twe nta ngorane dufise injya n'ingurube n'imbata zose ziguma zibunura abasha. Inda ewana ziratagase. Ewana we muzane nta kibazo kweri. Oya je ngira ndamubarungikire nta bindi. Oya je no shobora no kubana n'umugore yisobako. Ego ndakese imatera yanje yaheze. Yesu! Imatera ya 500 kweli. Ihere kubera umugore kweli. Wapi? Jesus is Lord. Oh shit! Yego kweli. Anyene wicaye mu rugo rw'iwanje wabundaraye nta n'isoni. None agizi? Wagize iki? Ivyo mazuma imisi uraruragira mu ijoro ntavyuzi. Navyuzi? Oya. Imatera yanje ko yaheze bijya nibiki. Yaheze gute? Oh no! We nuraruransoba. Nunda ndasoba nande makosa uruko. Yego ndakese. Nakuzanye none je uzuransoba. None ikoserere na. None je mu bintu byatumye nza ko gutora iwanyu. Ico twarigeze tukivugana ko yuko jewe uzoza urararunsoba. No kumera we kwisoba ko baje bagore bamuzana misi yose we twarabivuganye muhira. Ubu rero no mu rugo rw'iwanje utanguye kunyagiriza kwera. Yoko wirakaza ari biki? Ko niraka. Ayihoze ni menshi. Asumba kuraruransoba ko je. Ashabirenge cyane. Umviriza va hasi ningo kugenda iwanyu. Jesha mvanga. Kuvi wavuye iwanyu atakintu nakimuzanye. Uko nye kugenda. Jesi ngenda. Genda iwanyu. Jesi ngenda. Navyo subiriyo wavuye. Jesi no wananyamana n'umugore araransoba ko. No bamutana abagore gaha benshi kandi bakabimbira. Je ntavyinshi tuvugana mvira mu rugo genda. Jesi ngenda. Mugenda. Oya. Je uyu mugore byase yuko twobandanya tubana. Yakunaniye. Byase Nibikiri tumye numva akavuyo ngaho ndiko ndahita ngaho. ibi nasigaye araragira nijoro. Je byananiye kwihangana. Yakunaniye kwihangana. Yego. Byakunaniye gute kuri kuravuga ngo umwirukane? Jewe mvugishije ukuri mutwara. Hamwe wombwira ko nobandanya mbana n'umugore uyu. Ndovuma nja kwiyahura. Asigaye arararansoba kijoro. Yesu! Mutwara jye kosa ndagemera ariko nawe amakosa y'amakuru ya misi yose namanze ayemere kwanza abagore yamazana misi yose nihorera kubera ikamura kwisoba. Ubu rero uranyitwariye uruhigi rurahindukiye. Umugore akore ikosa ryo gusoba, umugabo nawe ukore ikosa ryo kumuzanira ko abandi bagore. Mbe mwa makosa uko arabira uko ndayumvise ko amategeko twayize ikosa riremereye nirihe? Si ikosa ryo kuzanira ko umugore uwundi mu nzu. Ikosa ryo gusoba wasovye aramesa akaza kwandikira hanze bikume bigatunganiye. We ndiko ndakuraba uri umugabo ubwanwa w'ijunja n'ijambo uradukwiye ko gapasoni. Aha rero ndagufatira ibihano ndakwereke neza ikosa wakoze utazopfuna isubiriye. Ego vraiment gikorere kice gikoko kuko yama mpora ubusa misi yose kubera kiyo mpora kwisoba kandi arategeje abagabo isoni vraiment kubera iki ategeje isoni abagabo bose kuko mu rugo umugabo n'umugore ategezwa kubikanira ibanga. Ubu rero amakosa yose muyantaye ko kweri. Ubu birahindukiye nije rero mpavuye ngira amakosa. We uraruransoba ko ni matera yanje yahe. Bumve nuko bimeze. Ahubwo rero wewe ndumva yuko ngaha mu rugo rwawe wabaye akatamaniki. Je ngira mbanze ndagukorere. Buhana umuntu si mu gitabo gusa. Si mu gitabo gusa reka. Reka je mba ndakuburire.
no uza kumubitira mu rugo rw'iwanje jewe ngo ni kubera umutware ukaba ngaho uza ufukame ngaha no kubera umutware n'umugore yararansobako ikosa jewe wakoze ntaryutse ikosa wakoze ntaryutse oya jewe pfumuja kumfunga basi kandi mpawe gatatu ca ndakumashura rimwe kabiri no kubera umutware nanjye umugore nanjye ugiye nanjye ndamwereka ndaguhana nanjye ugiye ndamwereka uraraba wewe umukora ko kandi ngene nza no kugufunga naje no kugufunga ngo nkuri tukaja kumfunga jewe urikora garaliza jewe urikora ziranga araransobako jewe wewe none wewe uvyemera je kumuzanira ko abandi nawe kumuzanira ko abandi nawe nabivuga vyembe weho ko abagore uza kuba mushira aya majoro twarotwa uri kuriyingaingisha je byo kwiyingaingisha je umenye neza je umunsi nzosubira guca kwiri barabara nkumva kavuyo ubonzo gukubita maka wineyeko na bintu byo gutinaka ngaha mutware urakoze kumumanira ya ntazosubira vema urakoze oya ubu asubiriye gukora makosa aho mbanda turahaza hajyaruko ego aho mburahaza basha je nzoguhana wihana nabagabo bari narisigaranye be we nahora ndakubona nibaza ngo uroroshe kumbe no kumeze abagabo basubara tuje mu myikatira mugabo ni ugira uyonora reka ndigire izo ziramaze ubonzogwizana gatatu wavyumvise wewe urabona wijugize wewe izi nkoni zose nkubiswe n'ikora we nzokwereka werindira ni kubera amakosa yawe si jewe kubera amakosa yawe ningeze uraraba wewe wenegerezwa kukwirukana ndabiki ndagenda kukurega nanje wenegerezwa kukwirukana sawa turabiraba bani impande kwanza wewe wamushenzi ndagenda nyene nano uwo mugore w'umushenzi nujya mutware w'imbwa ndakize Yesu! murimo muraza mwaza ngaho umugore yirirwa arararansoba ko ndakize naho ucuze ukubituringa oya muga ndababaye naye Oh no! izi ngo nizose nagiye wari